Kaze mu kiganiro mupupu ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije mwebwe mwese dusubiye guhura, izina ryanje ni Deje. Kuri uno munsi nkaba nari nifuje kubasangiza ico nokwita igice ca mbere ca témoignage yanje, aho vyose vyahereye kugira kuri uno mwanya nshobore kuba mpagaze nicaye ngaha ndiko ndabayagira umwami wanje Yezu Kristu, vyagize aho bihera. Rero Imana yarakinze, Imana yagize neza, nakuze mu ma condition meza, nakuze neza vraiment, yarahabaye yagize neza, naho kuvuka kwanje nkikiri mu nda ya mama n'ibiki vyose ntivyari vyoroshe, ariko Imana yarahabaye yarahambereye ku bavyeyi banje, ari naco gituma washaka nitwe gahoza. Mugabo iyo n'iyindi nkuru, iyo n'iyindi histoire, iyo n'iyindi témoignage. Mugabo Imana yarahabaye tubizi tutabizi, tubitahura tutabitahura. Urumva n'ukuri ico ni ikintu tuzi, nuko twahuye kandi n'ubu tukirimwo, n'ubu tugihura naco kandi tuzokwama duhura navyo. Urumva rero jewe ndakura n'ico niyibuka ko nuko nara akana kari sinzi ko novuga curieuse, mugabo nari ndaba ibintu kundi, kenshi nakunda no kwiyumvira kubera kimeze gutya, numva umenga ndi apa bizarre. Nakunda ibintu abandi bana badakunda, nakunda kuba n'abantu bakuze, narakunda ahantu hari abantu bakuze, nivyo vyanyanteresa, nivyo nabona yego vyaba binyohera gusumvya ivy'abana. Sinzi igituma yari uko nyene. Hama kandi nkaba ndi umwana araba ibintu vyose, yobserva, mfise ibibazo vyinshi muri jewe, ariko nkumva ivyo bibazo biri bizarre, sinshobora kubibaza, mbega ndabibaza nde? Mugabo yari uko naba nibereye gutyo nyene, mugabo ndavuga nti okay, reka ngende nijaza ko ari jewe ndi bizarre. So mugabo ndakura, ivyo nivyo jewe narinzi, nta murundi muntu yarabizi. Mugabo quelque part nari n'umwana yitekerereje vraiment selon uko mama yabwiye. Hama nabuze papa, ico nita kare vraiment 9 ans, ego hari bababura washaka kiri kare gusumvya. Mugabo kuri jewe nibaza ko yari kare ku myaka 9, kuko papa n'ukuri yari umuntu novuga nti ana papa baza, papa umwana umukobwa wabo, umukobwa na papa kenshi murazi ko biba biri, baba bafise ukuntu bafise aga relation kabo. Nanje yari uko ndibuka papa par exemple, umbajije image ya papa nama nibukana umenga niyo nama sinzi. Umbajije uti papa umwibuka gute, sini ibintu vyinshi no babesha ngo ndibuka ibintu vyinshi ngo canke ngo twaragize ngo conversation nini yana papa ndazi ivyo mugabo ico nzi nuko habaye yari umuntu par exemple nk'imbere yo kuja gusangira n'abagenzi abavuye ku kazi, yacaza dufate akaza nko muhira, yabanza kuca muhira akaza akandera akanshira n'ukuri kubibera vyiwe amatuka. Sinibuka nico twariko turavugana, mbwa juste iyo moment, juste iyo geste ya affection, juste kuba urwo rukundo banyeretse n'ukuri rwari, nibaza ko nico camartse gusumvya. Donc rero aritaba Imana, nafise 9 ans. Ubuzima sinobabesha ngo narumvise ngo ibintu biragoye mazi canke ngo non, nibaza ko ntari nshobora neza kumenya ukungene ivyo ari vyo ibigiye kuba n'ibiki. Mugabo encore une fois Imana irahaba. Mama n'ukuri ndamuhezagira cane, kandi ndazi ko n'Imana imuhezagira cane. Yarabaye umumama mwiza, aratubera mama, aratubera papa, araba vyose. No kubo bavukana, urumva mama vraiment yari umuntu Imana yaramuhagarikije, yamuhaye inguvu, yaramushoboje, arakora uko antuka yaraduhaye ico yashoboye kuduha, uko yadukoreye uko yashoboye gukora. Je mugabo muri jewe nkaguma mfise ikintu kiguma kiri, nkaguma ndi insatisfaite muri jewe, nkaguma numva umenga simpa, hari ahantu nguma mfise ikintu kidashitse nyene. Rero nkaguma mbona dufate sinari nzi
ofite ico nigeze menya nuko ukugenda kwa papa ukungene nari meze akana kaguma kipoza amakestion menshi n'ibiki vyose sinari nzi ko hugurutse umuryango wo kwa esprit ya roger sinzi gene bakivuga mu kirundi mugabo ni hamwe ni kintu numwuka ugutuma wumva umenga nta muntu numwe akubona nta muntu numwe agukunda nta muntu numwe uri wenyene kwisi niyo noba ndi kumwe n'abantu ibihumbi ijana nkumva umenga ndi umuntu ndi jenyene kandi mubabaro biraryoshe ubu unye ndashobora kuvuga ngo ndashobora kuba jenyene kandi bikunda kuba jenyene mugabo ufise uwo mwuka umva urababaye urateye ikigongwe sinzi ko navuga ngo urateye ikigongwe mugabo umva umenga nukuri nta gituma kinahari n'umuntu yo gukunda urumva unariyanka nawe uraniyanka umva kuri jewe nanje nariyanka nari numva n'uwari wese gushika naho nari ndabifise no kuri mama nariyumvira nti mama ntashobora kunkunda je sinkunditse mama ntambona kandi birumvikana ndumva no kwishura ngira ntacu ntabwo ndakora neza nka mu bambere agira iki mama kaza akama amakado kugira ambwire kugira kwankuraje je nkaguma mbona mugabo umva je narakana nibaza ko nagumye ndondera muri mama ivyo narondera muri papa ivyo naronse muri papa urumva nashaka mama abe papa amere uko papa yarameze papa yari uwo muntu w'amakala yari uwo muntu aza kukurera ibintu nk'ivyo nyene mugabo mama yimereye uko ameze yari ameze uko nyene yari umuntu yategetse guhagarara yategerezwa gushobora kwasura ibintu vyinshi urumva hama nanje nkaba ndiko ndareklama mais bon uko vyagenze nuko hama ndabandanya uko nyene no mu buzima bukurikira tureke mama abantu bose abo aho naciye hose mu bagenzi mubo twagendana ndateba ndaja mu makopinage kugira ndondera peut-être wosanga ivyo niko ndarondera kiri mu mugabo ngira ngo naho ijya mbere je navuga nti jewe nta mugabo nkeneye urumva sinkeneye mugabo ndateba umva nararondera ahantu hose mugabo harabiki ikintu numvise yuko nariyanka n'ukuri nariyanka cane nkiyanka ukomeze nkiyanka ukonsa nkiyanka vyose nkumva yuko okay n'umuntu wese n'uwo twatugendana sinzi cyako arandondera ko mugabo atuka sijewe mugabo ndazi yuko nikiri kintu nari nzikamiriwe naco yari uko nari mfise n'ivyiyumviro kubera ico ciyumviro cyo kumva ntaco maze ndiyanka n'abandi baranyanka atari n'umwe yabimbwiye n'ukuri jeje nyene nca ntangura kumva sinzi ko ari naho vyavuye canke yari iyindi mpemu yoba yari yinyegeje n'inyuma yayo canke yashaka kunsunikira aho hantu antwarageze igihe je ntangura kugira ivyiyumviro vyo kwiyahura kenshi vyinshi vyantera n'ukuri vyantera gushika naho kuva kera nk'ikiri muto naravuga ngo wamenga ndiko ndarondera igituma co kwiyahura nama ndiko ndarondera ibintu bituma kubera urumva nari niyumva ntafise agaciro nari niyumva ataco maze nari niyumva ata valeur no kuri mfise hama ntangura iminsi sinama mvuga ngo umunsi notwarinda ntaragira mariage nzoca niyahura wamenga umunsi vyica mugabo sans que ndabishaka aussi en fait wamenga ni ikintu ndapfa kukivuga mugabo gikazo nzoca ndagira hama vya bindi vya yobu yavuga ngo ico ntiya nico kinshikira biranshikiye nuko ndatwayinda sinobabesha sinaco ciyumviro caje ca mbere ngongere niyahura ahubwo natanga kwivira ahubwo reka nkure mwinda reka ngire mugabo murumva ko byose biguma bijana mu kwica harimo ikintu umwuka wo kurangiza ubuzima Imana irarinze naragiye n'ukuri ndanatonda mugabo Imana irarinda ivyo bintu ntivyaba sinashika aho hantu n'ukuri barabona ko sinari aho hantu no kugira babigira bategeze ifare kuburi calme jewe ntaye nari mfise sinafise gutuza oya ntivyari bimpaye amahoro ndavuga nti naho noja kwibwira mama urumva mama ca amfutaho mu bana biwe n'ibiki vyose mama ntiyavyakira uko onye mugabo muri jewe igihe vyanka nari namaze gufata decision nti jewe n'ukuri ndayigumanya ama ndabe mama nta kundi anyakiriye aranyakira atanyakira mugabo murumva kungene nari shaka cane umva quelque part nari numva
sindeseve mama singire ikintu noneho ubu hacanya nka gusumba urumva ivyo byose byari binshikabe nta n'ivyo yarazi sivuga navyo yarazi nakimwe yarabizi ivyo byose mugabo urumva kama ndabaye muri uwo mwanya igituma novuga ngo kuba deception kuri we niko jewe nabifata nkabona ko mbaye ikimaramaza cyo muhira kuri twese nkabona en plus ndi imfura urumva nciye ntuma noneho ni isoni yinjiye mu rugo hama mugabo nukuri mama yambaye hafi mugabo ntivyabujije yuko uko nasohoka ndindiriye n'ahantu ndindiriye nka bus ndindiriye train nkaza numva iciyumvikeza nka ntiho kwita imbere y'iyo train nka ntiho nk'ujya mudugura kujana utawita imbere urumva yari ibintu biguma biza mu nyuma uko Imana yabikoze niko yabikoze n'ukuri ndavyara biragenda neza hama umwana aravuka mugabo cafata integwa rero n'abindi vy'amadepression kuko urumva ko nagumye mu bintu byari bigoye byaguma umva yari ibintu biguma bikwirikirana kandi ntigeze nshobora gufata hose ayo ndayifatira umwanya kandi naho nakuze tuvuga Imana nakuze n'ukuri tuja mu misa nakuze n'ibiki aha niho nshaka no kuvuga turashobora gukura tuja mu misa tujana n'abavyeyi tuvuga turirimba indirimbo z'Imana mugabo ugasanga koko Kristo ntari muri we nturamufata su wawe aracari uw'abandi aracari uja kugusanga ahantu mugabo kandi uvuga ati je nshaka kwamana nawe gusangira nawe mugabo ahantu hari nashitse urumva sinari bwahabe haragera igihe ndibuka umunsi umwe muri ayo depression sinaciyemo muri ivyo byose ndibuka umunsi umwe narondeye ahantu hose nukuri narumvise narigize no kubyama ndavuga ni kubera ndiko ndarondera ikintu ntazi ndiko ndi vide naguma mvuga ngo numva hari ikinogo muri jewe hajya Imana iyo yavuze ngo yari ibiki kibanza kidasanzwe muri twebwe sico gito nico kinini urashobora no kugira nukuri gabasha akazi karagenda neza nafise umwana nafise nari mu bintu nari ndi entouré nari kumwe nari n'umuryango mwiza nari ntaco ntari no vuga nti nari mfise n'abandi bashobora kwifuza ariko je hariyo n'ibindi naguma mbona ibidahari naguma mbona ibimbabaza ntivyabura yuko nguma mbona gusa ibidahari nguma mbona ibimbabaza sinari nugaye nari mu mwijima koko nari mu mwijima hama mu nyuma donc sinzi ngene vyigenze ndibuka rimwe ndakoma induru ndavuga Mana nkuraha ahantu iyo Mana ntahora afatira n'umwanya wo munsi ndabaye aho hantu ndavuze ni Mana nkuraho hantu Imana yabikoze ndaronse mitende y'amadepression aragiye nahora nja ku psychologue bagira bampe n'imiti mugabo vyose ivyo byose birahindutse ndumva muri je nsubiye guhagarara ndasubira ndaramubwira nti duhagarika ibintu byose wanshaka kugira kubera natoye ico natoye Imana yanje umva mvuze gutyo ngo ngo ntaco ni washaka uzogaruka ndi ngaha ndamubwira nti yasi nzogaruka ngira yibaza nasaze mugabo après ndabandanya ubuzima mugabo murumva ko ndumva ko Imana irankijije mugabo nca ndisubira muri bwa buzima bwanje ndasubira washaka jewe niyo ngiye mu isengero ko bariko baragira appel ya salut ko barahamagara ngo abaza kwihanagira inama mpagurika imisi yose nibaza ko nahagurutse nk'inshuro ijana igihe cyose nagiye mu isengero bagahamagara abashaka kwihana abashaka kwakira umwami Yezu Kristu nk'umukiza wabo umwami wabo nukuri naragenda igihe cyose urumva je nabifashe ko ari ibintu vyama biba igihe cyose kubera none ko turi abantu nyene bameze uko nyene kandi nivyo by'ukuri nukwama n'ibintu twaba turonuvela tubigira bishasha ku munsi nivyo muga kuri jewe ni kubera nari mfise ukirenge kimwe indani kirenge kimwe hanze urumva un pied dedans un pied dehors mugabo après haragera igihe uko negegwe imbere ndibuka igihe nakwije nta mwanya wa mbere wambihiye mu buzima nk'igihe nakwije 30 ans zanje nakwije imyaka 30 ndumva ari igihe cari kibije numvise aho abandi baryoherwa bashitse ahantu si bose bahashika ariko narahashitse mugabo kuri jewe nari numva ari ikintu kibabaje nari numva ndi échec nari numva nukuri ubuzima bwanje buri ahantu butategezwa kuba kandi nkabona umenga siniko ndabona ko bishobora kuzohinduka ejo mais bon ndabandanya uko nyene
sinzopfa naribagiye ukungene naragize amadecision menshi nafashe ingingo nyinshi kandi vyose byari bifatiye ku kungene nari niyumva kuri iyo esprit yahoje kuri uwo mpemu yo kumva ataco maze nankwa ntanakimwe mwiriye niyo yari yantumangira n'amadecision menshi nibona uko nibona ndaba n'ibintu uko ndabiraba ndaba n'abandi uko nyene n'ukuri hama haragera igihe uwo munsi nzogwibagera n'indi muri chambre basha nicaye gutya nyene mugabo ndumva biranse ubuhoho biranse uwo munsi sinzowibagira ukungene aho nahora negirwa imbere nja bahamagaye mu isengero ngo uwo shaka kwihanubwira iki uwo munsi narabiretse ivyo vyose naco byari bikimbwira numva ndakoma induru ndavuga ni Mana ndiko ndondera iki urumva nayo numva sinzi ndababesha iyo yabaye même prière inspirée niko nabivuga n'igisabisho nibaza ko casunitswe na mpemu kubera kumva ko nari mbuze ikintu kera naho niyita ngo umenga ndagapira ka golf gashaka kuba mu kinogo mbwa katari mu kinogo makatuzunguruka kataziyo kaba aho ico kinogo sinashobora kumenya icyo arico nashobora kwibaza ngo nakazi nashobora kwibaza ngo n'umuntu tugendana nashobora kwibaza ngo n'umuryango nashobora kwibaza ngo ni ibintu n'abantu ariko sinarinzi ko yari mu kibanza c'Imana haleluya urumva nacana uwo munsi basha ndakomye induru sinobabesha ngo narumvise ikintu narumvise ijwi ry'Imana narumvise iki ariko muri uwo mwanya guhera ico gihe narumvise ikintu umenga ni nukuri si umenga narumvise urukundo runyuzuye ntabwo kumva ikintu kinshize ahantu kakanogo naramvuga numva umenga ndagiyemo atanakimwe atajambo numvise atanumwa nkozeko mugabo Imana urukundo rwayo kuri uwo munsi rwarakorotse ruranjako je ndemezwa ko Imana ikunda umutima uvuze uti ndarushe biranse narondeye hose narabajije bose naragerageje byose ariko ubunye biranse ndaje Mana ndakuzi cyo sidakuzi Mana ubara kunteko inkuru cyo ntibakutenko ariko ndaje nukuri narakomye induru kandi uwo munsi no Imana yabona umutima wanje nari numva uwo munsi mpagaritse kuja kurondera mu bagabo kurondera mu bagenzi kurondera mu muryango mu bavyeyi muri mama kurondera mu bo tuvuga nta numwe nari numva ko byase nta numwe yashoboye kunyishura kandi ndumva ko nje Mana ukama rero n'ikintu navuze ukama nkagitora ukama nkandoka Mana ndakugumako basha sindababeshe narabigize kandi gushika uno munsi si regrette gushika uno munsi nukuri sindababeshe ubuzima n'Imana si ibintu vyoroshe ariko ni ibintu biryoshe nukuri sindabeshe si vyoroshe ariko nibishoboka nukuri nico gituma uno munsi ukabura ahantu wumva warondeye ikintu wumva uri vide urafise amasuccess ahantu hose biragenda neza urafise byose cyangwa ushobora no kuba atacufise ukabona ibintu byose mugabo ukumva ikintu ubuze muri wewe hajya ari ikintu umenya yuko kitajanye n'ikintu n'ibintu ufise cyangwa ibyo udafise n'abantu uzi nabutazi ariko ukumva ko ari ikintu kiri ahantu kuri impwemu ashobora kuza akumurikire akumbwirire akumpere n'isengesho rijanye n'ico kintu akumbwirire ukungene uja kumana koko kandi ugire niyo decision ufata iyo ngingo idaciye uvuga uti Mana nshanza kandi ndabirekuye ibindi byose ndarekuye gusubira gushira ikindi kintu hejuru nukuri no musubuyo munsi haleluya ndabigusengeye mu izina rya Yezu Kristu nukuri no musubu munsi ubwira uti Mana ndiko ndondera iki nyewe waramenye icuri kurarondera naho haleluya abari Imana waronse haleluya kuko mu Mana hari byose basha nukuri sinobabesha ngo ubuzima bwanje bwaciye butangura kubriya bwaciye busaneza ari ibintu byose oya mugabo nari numva ko hari ikintu cabaye Imana irakunda imitima irusha irakunda umuntu wavuze ati ndahagaritse ndi ngaha ndakwihaye Mana nta kindi kandi akabibona ntubivuze n'umuntu wagusa ariko umutima wawe urumvise kugize stop c'est fini biraheze sisubira kumva ntahandi suba kurondera aho nashoboye gushika hose naraharondeye ntanakimwe nigeze ndo sinarinzi ko ndiko ndondera urukundo sinarinzi ko ndiko ndondera nari gushobora kwibaza hari ukugene byagumye bindugamo nkumva narindi ko nagumye nkumburiye nagumye nshaka gwa rukundo nabona kuri papa ariko
rumwe ntumva ariko rushika ariko hariho urukundo rusumba urwo rukundo papa wagukunda, rusumba urukundo mama wagukunda, rusumba urukundo umugenzi wawe, umugabo wawe, umugore wawe, uwo ari we wese, umwana wawe agukunda. Urwo rukundo nirwo ndakwifurije, ni urukundo rw'Imana, urukundo ruza gukiza ibikomere byawe, ni urukundo ruza kuguhagurutsa aho wari wacinyijwe hasi, ni urukundo ruza kugutuma ubu rero uhinduka, ubu rero uba uwo utegerezwe kuba, urukundo wumva wuzuye aho wari wabaye vide atanakimwe cyari kirimo, urukundo ruza gusubiza muri identite yawe, muri karangamuntu kawe. Ni ukuri niko ndakwifurije kuri no munsi, Imana ikumezagirire cyane, ni ukuri ndabyatuye ku buzima bwawe, ribisengesho wowe nyine uza kwigirira uko nakubwiye ko nagiye mu cyumba cya jeje nyene, ugende mu cyumba cyawe cyenyine, ufate umwanya wawe wenyine, ugende uvugane n'Imana yawe, ugende usemerera Imana irumva. Yaravuze yonyine ati urondera arando humbaza araronka inyishu, udodora arugururirwa. Uno munsi ubu munsi ufata iyo decision yo kugira tapa yo kugira ico wewe uhamagariye gukora. Imana ntigera ibesha, Imana iraguserukako abuno munsi abejo, ariko wowe ufate iyo decision, ufate iyo ngingo kuvuga ntahandi subira kuja kurondera, nta muntu subira kuja kurondera, nta bintu bisubira kuza kuntuma ari byo nja kuronderamwo, kuko ivyo vyose nakubeshe wiyumvirize warasanze utari kuratora icuri kurashaka. Ubu rero hagarika, genda ukomera induru Imana, fata ikibanza ca, fata aho utegerezwa, baho utegerezwa kuba, uvaho handi hose naho ntaco hamaze, utegerezwa kubana nawe wa mbere hejuru y'ibindi byose, kuko abandi bose baza mu nyuma. Haleluya. Imana ibamezagire cyane, Imana ibangirire neza cyane, mukomere. N'indi minsi tuzoza tuyaga Imana, tuyaga Yezu Kristu yarampaye ubuzima. Nico gituma nabwiye nti kuba icabona, kuba mupupu, kuja gutanga intahe, nukuri no gufatana n'umwami wacu Yezu Kristu. We yasheshe amaraso yiwe ku musaraba, yadupfiriye kugira turonke ubuzima. None ubwo buzima twaronse nibwo tuza gutemanya, nibwo tuza gushingira intahe, maze ubuzima numva bwangiye mugabasha sinshobora kubwigumizamo uko numva nsunitswe nuko, kandi nshaka ko ndasenze ko iyi ntahe amajambo nshobora kuba ndiko ndavuga ataba amajambo asanzwe, ako aba puissance, aba ubushobozi bw'Imana buza buja mu mutima wawe, buza bukubera na wewe igituma uja imbere y'Imana, kandi bikubera intahe mu nyuma. Ivyo natsindiye, ivyambereye amarira bikubere nawe intsinzi, ivyambereye ubu intsinzi nawe bikubere intahe. Haleluya. Nawe ugira iyo ntahe, ugira iyo ntsinzi, uje kuyipartaja, uyisangize n'abandi. Nawewe ubuzima umwami wacu Yezu Kristu yaduhaye ku musaraba kubw'amaraso yiwe n'ubwawe, nawewe urimwo, kandi nawewe ufise abandi utegerejwe kubuha. Ugende nukuri ube icabona nawewe mw'izina ry'umwami wacu Yezu Kristu. Mugabo imbere yo kubicabona, banza ugira ubwo buzima, banza Imana. Ndagusengeye Imana ikwiteho, ndagusengeye wowe nyene ubanza unayiteho, iyo ye nihiri yifata ukuboko, itaba iryo jwi riguhamagara, itaba uwagukwega. Haleluya. Mwemerere ntazokumara amanza, mwemerere ntazokwigira kurekura. Ibindi byose byogenda, ibindi byose bizohera, ariko we ntazopfa yaragiheze, ntazopfa yaragiye. Mw'izina ry'umwami wacu Yezu Kristu utore ubuzima no munsi, utore kandi urukundo rw'Imana. Wumve urukundo ruguha amazi asesakara, wumve urukuzuza aho wari wumva uri vide, aho wari wumva udakunzwe, urukundo rukusubizamwo muri valeur yawe, mu kuba umuntu ukumva ko urakunzwe koko. Niyo wundi yo kwanka wowe ukaguma wumva yo ndakunditse. Haleluya. Nukuri Imana ibangire neza, Imana ibangire neza cyane, kandi ubandanye wewe urikuranye umwe wese yiyumve, ubandanye wumva uriko, ubone ko ico kinogo wumva ari invitation y'Imana, ari ubutumire bw'Imana kugira ujeyo wigumire gushika utore, kandi ntuzomara. Ndagusengeye kandi ndavyizigiye cyane mw'izina rya Yesu Kristu. Imana ibamezagire cyane, hama tuzosubira vuba cyane. Haleluya.